Yes, kangusuhuze nongere nkwifurize kugubwa neza uwe udahwema kugenda ukurikirana gahunda zitandukanye tuba tugenda tukugezaho hano kuri Rwanda Post 5/5. Kanongere kandi mfatuye umwanya nkwifurize umwaka mushya muhire, nkwifurize gutangira 2021 neza kandi wishimye ubana natwe mu biganiro byinshi tuba tugenda tugutegurira 5/5. Colonel Ngabo Janvier wari mu bakomeye mu ngabo za FNL yishwe na FARDC ni igisirikare cya Kongo cyaraye kimuhitanye. Iyi nkuru rero tugiye kuyigarukaho mu buryo bw'umwihariko n'andi makuru menshi arambuye tugiye kubagezaho, ariko tunakwibutse ko kubana natwe byoroshye cyane kandi subscribe ni kuri button y'umutuku kandi no kunzogera ubundi ujye ubana natwe 5/5. Uyu witwa Colonel Ngabo Janvier warushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri G3 muri CNRD na FNL yishwe n'ingabo za FARDC ahitwa Muzimu muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko umuvugizi w'izi ngabo za RDC yabitangaje. Ikinyamakuru Rwanda Tribune dukesha iyi nkuru cyavuze ko umunyamakuru wacyo uri Fizi yavuze ko Colonel Ngabo Janvier uzwi ku mazina ya Colonel Javier yishwe hamwe n'abandi barwanyi babiri bamurinze bagira kuri 16. Ibi bikaba byabereye muri karite ya Muzimu groupement ya Mbinga muri Nord Somambinga y'Amajyaruguru hafi ya groupement Ziralo igana mu Rutare kwa Kalehe, ni muri teritwari ya Kalehe Kivu y'Amajyepfo. Mu kiganiro Rwanda Tribune yagiranye n'umuvugizi w'ingabo za operasiyo za Zokora Bwana Kapiteni Didier Kaseka nawe yemeje aya makuru. Yagize ati niko uyu Colonel Janvier yicanwe na bagenzi be n'ingabo zacu za FARDC. Iki gikorwa cyabereye mu bufatanye bw'ingabo zacu n'abaturage nk'uko twakomeje tubivuga, nta mitwe y'inyeshamba iza guhungabanya umutekano wacu n'uw'abaturage twemerera gukorera mu butaka bwa Kongo. Umwe mu bayobozi ba societe civile mu karere ka Kalehe yavuganye n'itangazamakuru yavuze ko izi nyeshamba za FNL zagabye ibitero mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki 28 Ukuboza, ukaba yarapfanye n'abarwanyi 16 naho abagira 20 bafatwa mpiri. Bagize ati turashimira ingabo zacu zakoze akazi k'intashikirwa bw'abarwanyi bishwe bari baragize akarima kabo ubutaka bwa Kongo. Ku bufatanye n'ingabo zacu ntituzabemerera kuhatura. Biravugwa ko Colonel Ngabo aho Muzima yari afite ibirindiro yari yarahahinze imboga z'amashu ku buso bwa hegitari 50, akaba yarakoraga ibindi bikorwa bizanira amafaranga uyu mutwe nko gutwika amakara no kubaza imbaho. Colonel Ngabo Javier ni muntu ki? Uyu Colonel Ngabo Javier ni umuvandimwe wa Colonel Che Guevara wabarizwaga muri FDLR akaza nawe gutabwa muri yombi mu mpera z'umwaka 2019. Colonel Ngabo Javier ni umugabo w'imyaka 51 yavukiye mu karere ka Karongi ahitwa Gishita, afite abana 3 mu baturage baherutse gutahuka nibwo umuryango waje muri bo. Ubu bakaba bari mu gutozwa indangagaciro za Kinyarwanda Mutobo. Colonel Ngabo Janvier azwi nka Javier yinjiye ari mu mwaka w'1997. AIR yaje guhinduka FDLR mu mwaka wa 2006 ubwo CNDD
igihe yavukaga Colonel Jovel yari afite ipeti rya kapiteni nibwo yinjiye muri FNL. Akigeramo ashingwa agace k'imirwano ka Karehe muri 2017. Yahinduriwe imirimo ashingwa serivisi y'ubutasi nyuma yaho ingabo za FARDC zishenye inyeshamba za FNL. Abenshi bacikwa uyu mugabo bagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare G3. Bivugwa ko yari mu mishyikirano ya rwihishwa yo kuba yakwifatanya na Twagiramungu Faustin. Amakuru avuga ko umutwe wa FNL ugeze mu marembera kuko usigaranye abarwanyi batarengeze no kujana, aho abenshi bishwe n'ibitero by'ingabo za FARDC. Ababirokotse boherezwa mu Rwanda ndetse na bamwe mu basigayeyo umubare mwinshi ukaba umaze gushyira intwaro hasi uhitamo gutaha ku neza mu Rwanda. Mu mezi 3 ashize ingabo z'u Rwanda zakiriye abarwanyi benshi baturuka mu mutwe wa FNL aho batashe ku neza. Bamwe mu batashe baje bava muri Kongo muri teritwari ya Karehe, ndetse hari n'abandi baje bavuye i Burundi mu shyamba rya Kibira. Uyu Colonel rero akaba yahasize ubuzima ubwo izi ngabo zamuteraga ibitero bikomeye, nawe ntiyabirokoka. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru twe tubafitiye yihutirwa cyane. Reka dukomereze mu yandi makuru, ngendagaruka 5 kuri 5 kugeza izindi update ziraba zigezweho ako ka. Hoze ari umukenguza amateka akaba aturuka mu mugambo umwe Iprona na Buyoya, aho twavugana yatubwiye ko ngo bitebuke ibisigariya bya Buyoya bizoteba bitawukanwa mu Burundi, igihe yavuze ko igihugu kizoba casubiye ku murongo mwiza ngo leta izoteba imutawukane, kuko yagize ati President Buyoya ni itunga ry'igihugu, yatwaye Burundi imyaka 13 kandi ngo azoteba tahukanwe ahambanwe iteka mu gihugu yatwaye kandi yakoreye. Uko niko uwo umunyamategeko mpuzamakungu Emmanuel Nkengurutse bitubwiye. Pierre Claver niyo nkuru, urakoze cyane kubera ibyo bisobanuro uduhaye. Ukomeze udukurikiranire iyo nkuru tuza kugeza kubumva ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha. Umunsi mwiza. Murakoze cyane Venisa nawe. Tukivuga ku Burundi tunyarukire muri commune Rusaka muri province ya Mwaro. Hari ikigo cy'amashuri kidasanzwe Shekina School imaze imyaka 9 itangiye, ifite umugambi wo gutanga uburezi bwatuma abaharangije bashobora gukora mu bihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Uhagarariye ishyirahamwe Shekina, Micheline Barandereka, yasobanuriye imikorere y'iryo shuri, abanza kumbwira aho ritandukaniye n'ayandi. Ishure rya Shekina School ni ishure ritanga ubumenyi bwiza, mugabo hari cyane yuko umuntu abavyeyi batazana abana gusa, ariko bafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'iryo shure n'iterambere ry'abana babo. Aba banyeshure baraza hanyuma tukabafungurira, ariko ivyo tubafunguriye n'abavyeyi baba babirimye. Ni ukuvuga ngo abavyeyi rimwe mu ndwi baraza kurima ifungurwa abana babo bazofungura ku ishure. Bafungura mu gatondo bakongera bagafungura saa 6 nyuma yuko basubirana mu ishure. Ariko se iyo gahunda yo gusaba ababyeyi kuza guhingira abana mwayitewe n'iki? Ego kuko twasanze abana bafise ikibazo cyo gufungura nabi, ni ukuvuga icyo bita kwashiroko malnutrition. Dusanga ntibari bwige, ntibashobora kwiga neza bataronse ivyangombwa bikwiye mu mubiri bituma abana bamererwa neza. Ico kibazo rero twagitoreye hamwe n'abavyeyi. Inyishu y'ikibazo twagitoreye hamwe n'abavyeyi, twabagiye tutabana nubwo twige twazanye amashure habutse amagara kugira ngo bashobore kuronka ubwo bumenyi. Rero baca bigira inama bo nyene bati twege amaboko turayafise, twereka aho turima kandi tuzoza kurima tubishaka kuko bizofungura abana bacu. Ni ukuvuga ngo inyishu yavuye muri bo, byerekana ko vy'ukuri n'umugambi wabo, n'ishure ryabo ni ry'abana babo, n'ivyo barimye duca tubifungurira abo bana bakamererwa neza bakabona kwiga neza. Ni ukuvuga ko gahunda yo gukorera abana
no kwita ku buzima bwabo muyumvikanaho n'ababyeyi? Tugendeye mu mihana tukaraba abo bana aho bava, tukaraba uko babayeho, twabonye bikenewe cyane yuko abo bana mu by'ukuri kugira ngo bashobore kwiga neza nuko n'imihana bavamo n'imiryango bavamo ishobora kuba imerewe neza. Aje ku ishure agasubira muhira hari ibibazo ntacyo twaba tumufashije cyane. None se mukora iki kugira ngo niba umwana aje ku ishuri akarya ifiriti akanywa amata nagira no mu rugo naho ayabone, mubigenza gute kugira ngo ibyo umwana abona ku ishuri abibone no mu rugo? Twatanguje kubaha impene umwana wese aje ku ishuri tumuha impene imwe. Twakoze ibyo bita chaîne de solidarité, ni ukuvuga ngo impene imwe wihaye umwana ivyaye azoyiha mugenzi we, ni ukuvuga ngo abana bose bakaronka impene. Iyo mpene rero ni kugira ngo uje gufasha mu muryango, tuvuga ngo ni impene y'umwana yo gusomesha umwana. Iyo mpene imaze kushika mu muryango itanga amase, buri mwaka ivyara kabiri. Ni ukuvuga ngo wa mwana niyagera mu mashuri azokenera kuriha minervare cyangwa agakenera kuriha amashuri amafaranga y'ibikoresho by'ishure, wa muvyeyi azokwikura kuri ya mpene ayirose agitangura ishure rya zero nk'uko bakunze kuryita iyo maternelle, azoshika mu w'indwi ya mpene imaze kuvyara kenshi cyane. Umuryango urisananuye mu buryo bwo mase, uraronse ifungurwa zikwiye zo kugaburira wa mwana, yakwashira ko birahavuye, bwa butunzi bwa bukene burahavuye, hari ubutunzi, umuryango we urahindutse. Niba mutanga impene zo kugira ngo abo bana bashobore kugira ubuzima bwiza mu rugo, iyo bageze ku ishuri naho bahasanga impene, namwe murorora, hari ubworozi mufite aho ku ishuri kugira ngo ibyo barya imuhira nabyo babibone ku ishuri? Dufise ubworozi bw'akarorero bw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube twabushizeho kugira ngo budusahirize dushobore kubona amase, kuko iyo turima izo mfungurwa aba bana bafungura ku ishuri bisaba amase menshi. Dutanguza ubworozi bwo kurima, bwo korora ingurube, hanyuma tukabona ayo mase, hanyuma kandi bakaturabira ko n'akarorero uburyo tworora. Nabo bashitse mu mihana bakabona ko by'ukuri igitungwa kizana uburyo budasanzwe bushobora gusahiriza gakuraho ubukene mu muryango. Ubwo bworozi kandi ntibudufasha gusa mu mase, ingurube ziragwira cyane. Buri mwaka turagurisha kabiri mu mwaka, tukabona amafaranga yo guhemba ababigisha bigisha abana bacu. Urumva bifise uruhara bubiri, buradukura mu bukene, badusahiriza mu guhemba abigisha, ariko kandi burazana n'amase tukimbura vyinshi tugaburira